banki mbega irakorana na INSS na mituweli ego cane BHB mituweli na INSS n'abanywanyi bacu bose bakora muri INSS n'abantu bakora muri mituweli n'abanywanyi ba BHB bafiseho amafondo pension complémentaire abandi barahembekwa abandi bafise ama-épargne ego Twagarutse n'ikigeme good morning cyakuri 94.9 mu cenda na kane n'icenda Radio Black FM uraziko tuba turi kumegwera ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatanu neza na neza tutababwiye ko uno munsi tuza kuba tubafitiye bishasha babantu bakora bavuga ngo turakeneye ngene dushobora kwiteza imbere turakeneye ingene ibintu bigenda neza kugira ngo natwe tuba batunze none gantuzewe ntitubibazaniye turi hano birazagenda neza ndashimo byose kuramba kugira ngo kanziza hama rero kandi ndi kumwe na mugenzi wanje Akmera muraziko tukorana kuwera ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatanu abashitsi dufise hano gantuzewe hamwe ngo ciko tarumvise numva ko ibintu byo bigiye kumera vraiment ndisigaye ndabyo neza cyane Akmera ndabaze yuko twamaze kugira abashitsi hano mu gabe ga Black FM kuva igihe cy'isaha 12:30 z'agatondo twamye turiko turabibabwira ko tuzakuba tubafitiye abashitsi neza cyane rero right now turi kumwe hano mu gabe ga Black FM sinzi ko Akmera hari cyo wovuga imbere yuko twakira abashitsi cyangwa se ucu twakirira abashitsi hano ego cyane ikintu cyabere no vuga vraiment kamaze mpikaze abashitsi kuko twatwiteze aba ambassadeur bacu abanyagihugu bacu abatubaza ati mbe twakuteza imbere gute mbe twotera imbere gute mbe zogenda gute mugani bazi ko nomusikemuka kugira bamenye ati na udufaranga badukura he bakatubika he byogenda gute ibyo byose rero twaduse abashitsi biteka ngahanye reka nzinda bakira reka mere iburyo ego bitwa bande Murakoze, je nitwa Nimbona Grace. Yego. Nkaba nkora muri BHB. Yego. Banki de l'Habitat du Burundi. Yego. Ego. Nimbona Grace. Nimbona Grace urumva atugiye yuko ajeje kumenyekanisha amakuru n'ibikorwa bya BHB. Murakoze cyane turabaha ikaze mu studio za Radio Black FM. Ego twatubona n'undi hajya ani karibu cyane mwitwa bande. Murakoze kumikaze. Yego. Nanje nitwa Barutwana ya Fleury. Yego. Nkora muri Banki de l'Habitat du Burundi. Yego. BHB. Banki y'uburaro. Banki y'uburaro. Urakoze cyane ni Feri Barutwana nayo ajejwe igisata cy'ubuhinga. Ego. Feri Barutwana nayo tugiye ngo ni banki y'uburaro. Sisobanukiwe. Banki y'uburaro ni iki? Yego, banki y'uburaro nukuvuga ni banki ijejwe gutanga ingurane zo kubaka amazu mu gihugu cyose kubera igihugu babyifuza. Ego cyane umva iratanga amakredi kugira abantu bashobora aho baba ngo bagoronka kuba wawe umunsi ndaza kuyora Ego cyane Feri mukamutubwiye yuko ari banki y'uburaro ni kuvuga iyo banki y'uburaro ni BHB. BHB ni kuvuga igisobanura ibanki y'uburaro mu Burundi. Urakoze cyane turabashimiye none iyo banki y'uburaro ituzaniye bishasha ibyaye ku banyagihugu kuri twe dushaka kwiteza imbere bishasha bihari n'ibyaye. Ego iyo banki y'uburaro izaniye abene gihugu ubuhinga bushasha buzobashoboza gushobora kwikura amahera yabo mu banki BHB bakoresheje za telefone ngendanwa batarinze gushika ku ma agence ivyo bizotuma bashobora no kurotira amahera yabo cyangwa kubikura amahera yabo n'inyuma y'amasaha y'akazi. Nkuko unyefise telefone ngaha mu minwe hama amafaranga nka narinje bashire kuri konti nagiye umuntu atubashire udufaranga kuri konti nivuga ndashobora gusohoka ngaha wa muntu ahagaze hajya hamubya ntimeza amafaranga. Sigure ko muri hose ubu ntabyo kwivuna umuntu ntabyo kwivuna umuntu twabazaniye icyo bita banki ngendanwa. None iyo banki ngendanwa turetse yuko idufasha yuko twobikura amafaranga aho turi aho tugeze nk'urishe muri studio nkaca ntuma Saidini nkore udufaranga ngaho mbega ndashobora no kudushira ko dufaranga aho ndi hose. Ego cyane ndashoboka. Aho ndahafise ikibazo bigenda gute kugira ngo umuntu ahari hose ashobore kubika canke kubikura akoresheje BHB? Icambere coco
nagira mbanze nsigurira abeko baratwumviriza Egome. bakurikirana produit nshasha BHP ibazaniye ni BHP e-cash. Ego BHP e-cash ni iki? BHP e-cash ni izina ry'ubudandaji canke nto commercial twatoye kugira ngo izohurikiremo urukurikirane rw'amaproduit digital ubuhinga bushasha buzotuma abanywanyi ba BHP ndetse n'abavyifuza kuba abanywanyi bashasha bazoshobora kubika no kubikura amahera biciye za telefone ngendanwa biboroheye. Rero BHP e-cash izobihurikiyemwo amaproduit digital menshi. Rero twatanguranye na EcoCash murazi yuko abene igihugu cyose bakoresha EcoCash. Twashatse rero tuborohereze tubanze tugiranire partenariat na EcoCash ubwabo mu misi iri imbere tuzobazanira na BHP e-cash avec l'e-cash. Muzopagura imbibe. Ego murakoze cyane uti mugize muti ubu twamaze kuba partenariat na EcoCash urumva hama turashaka ko usigurira abantu mbega iyo bumvise EcoCash ni gute bashobora kubigenza rero kugira ngo afate amafaranga yiwe ayakubitse nimba ari muri EcoCash ama direct muri BHP. Ego murakoze cyane. Icambere kugira ngo ukoreshe BHP e-cash avec EcoCash murazi yuko abene igihugu benshi umugiye EcoCash ntayoberwa icarico benshi barakoresha za EcoCash. Rero nagira nsigurira bariko baradukurikirana yuko kugira ngo ushobore uri umunywanyi wa BHP n'uwifuza kuba umunywanyi kugira ngo ushobore gukura amahera kuri konti yawe ya BHP nabo yashira muri EcoCash nagira nsigure mu ncamake ukuntu bigenda. Ubu ufise telefone ngendanwa yabita smartphone cyangwa telefone gasanzwe kama twita gahinda. Rero ukoresha akanyenyeri kane akadirisha Gifaransa 444 kugira ngo ushobore kuja kuri menu EcoCash hama uca winjiza akabanga ariyo code pin mu Gifaransa uhejeje ushika kuri ico bita menu EcoCash urabona ama option menshi hama ucuhitamwo igiharuro gatandatu uhisemo igiharuro gatandatu gaca wemeza aca haza meni y'ivyo bita service bancaire. Iyo service bancaire rero ucutora ubushaka rero kubikura amahera yawe uyakura muri konti ya BHP uyashira muri EcoCash yawe. Rero uhitamo igiharuro kabiri mu Gifaransa haba handitse ngo di transfert du service bancaire vers un compte EcoCash. Rero uhisemo igiharuro kabiri haca haza iyindi meni igutuma ushobora gushiramo igitigiri c'amahera wifuza gukura muri konti yawe ya EcoCash uyashira muri gukura muri konti yawe ya banki ya BHP uyashira muri EcoCash. Donc ico gitigiri ni entre igihumbi n'umuriyoni. Rero uca wemeza uhejeje gushira amahera ukeneye gukura muri konti yawe wemeje ubwo nyene ucuronka message yemeza yuko uhejeje gukura amahera muri konti yawe ya BHP uyashira muri konti ya EcoCash. Urumva ko ari ibintu byoroshe cyane gose ukiri ngaho nyene ndakwibariza akabazo ni kuvuga wowe uvuze yuko ushobora transfera amafaranga yawe uyakura muri konti ya BHP uyashira muri konti ya EcoCash nkuko ushobora gukura muri konti ya EcoCash ugashira muri konti ya BHP hama ukongera ukavuga yuko amafaranga uhera atari amafaranga ari musi y'igihumbi. Ni kuvuga ko ndashaka kuba nifitiye igihumbi muri EcoCash hama nkasodashira kuri konti yanje cyo bose muje mukazi muje mutorohereza baba apana kubesha akabazo aho avuze watubwira icanye na BHP mbega ku umuntu ariko arumviriza radio ubu nyene amenye ko BHP aha mu gisagara ca Bujumbura iherereye mbega BHP iri mu gihugu cyose cyane.
murakoze kumpa ijambo. BHB iri mu gisagara ca Bujumbura, turafise amagence atandukanye, agence ville, agence asiatique, agence Kinanira na agence Kotebu. Rero aho hose abifuza kuba abanywanyi ba BHB turabatumirira kugira ngo baje biinscrive kugira ngo profite izi produits nshasha turiko turabazanira mu buhinga bushasha bwo guhanahana amahera biciye ku za telefoni ngendanwa. Ndamugane yavuze amagence ari Bujumbura, turafise agence Gitega, turafise iyindi Ngozi, turafise no mu Rumonge. Izo agence rero umva ko ziza zigeze kuri agence zishika indwi, ukuvuga rero n'ubu turiko turiga ubundi buhinga muri kukivi. Ego ndababaje ngaho nyine mbega kugira umuntu ashobore kuba umunywanyi wa BHB mwavuze ngo ni banki y'uburaro, kandi twese dukeneye kugira aho tuba kugira dushobore kubakwa, amafaranga yo gupanga ni menshi cyane, none mbega kumwenga kugira umuntu ashobore kuronka ako karyo ko gushobora kuronka ayo mafaranga ayabiki muri konti yanyu. Mbega ko kuguruza konti nangahe bisaba iki? Tureka amahera yo kuguruza mugabo bisaba iki? Birasaba yuko umuntu aba ari umurundi, birasaba yuko mbega bisaba iki by'ukuri kugira umuntu ashobore kuguruza kuronka konti ashobore kwifatikanya namwe? Kugira umuntu ashobora kugura konti muri BHB ni umuntu wese afise amahera, yaba umurundi yaba umunyamahanga. Dufite amakonti kandi dukora kujya ku yandi mabanki yose, amabanki y'ubudandaji. Nubwo dutanga amakredi mugabo turi banki y'ubudandaji. Iyo rero urazi yuko umuntu wese afise amahera agenda kugura konti. Murashobora kuyihemberwako iyo ufise akazi canke naho mu kugura amakonte hariho konte ya fond de pension complémentaire igiye kwitegekaniza kazoza ko mu busaza ugiye muri retraite akibikira amahera kuva gitanguye gukora gushika umunsi azohereza ko atazokibasha gukora abakibasha mugarahindura akazi imyaka leta yashizeho kandi kw'isi yose bizwi ko kwizije imyaka 60 ucuja mu karuhuko uhindura akazi ukaja gukora ivyawe. Ivyo rero iyo produit baze ko namwebwe ngira muza mwaraje kubika fond de pension twebwe turi kumwe aha niho nyene mwazanye ikashe hoho n'ibindi bintu. Ni ukuvuga rero yuko abantu baba bataragira fond de pension complémentaire kuko twe ni produit nziza cane ubitse naho biki 10,000 atari uko vyongerekana nta kintu kivako gushika ugiye muri retraite nta frais de tenue de compte dukurako twebwe tuguma tugushirako ahubwo les intérêts uguma wunguka yamahera yawe aguma vyarayandi umwaka uheze yama intérêt twaguha gaciye kaja muri capitale kaguma bivyara yandi mafaranga gushika umuntu atahe agende gukora ivyiwe. Ni ukuvuga rero abantu babizi, abantu bakora mu mashirahamwe yigenga, abantu bakora muri leta, mu vy'amagara y'abantu, muri santé, muri justice, muri enseignement. Twe dufise abanywanyi benshi babigisha bigisha mu gihugu cose, baratuzi kandi notumirira abantu baba bataraza bo Nyaragasa kuko ntibasigwe n'amajambe. Urazi ko umuntu yama akeneye uburaro nk'uko mwabivuze, akeneye gutera imbere, ntawe utera imbere adasabye akadeni. Kandi twebwe harya umaze kuba umunywanyi wacu amara kuza kugura konte uba ni inzira yo gutera imbere kuko turagirana amasezerano ku buryo uje gusaba kredi uba ufise icanditse ingene tuguha ko kredi imyaka uzoyiriha. Dufise ubwoko bwinshi bw'amakredi bwinshi, hariho kredi ya cha maison kugura inzu, kredi yo kugura itongo ryo kubakamo, kredi yo kubaka ibikoresho byo kubaka, yo kugura ibikoresho byo kubaka, kugura ibikoresho byo kubaka, hariho kredi yo kugura iparcelle cyangwa guhindura inzu nk'inzu mukayihindura mukayiyindi foroma canke inzu iriko irasaza ugakura kubisakazo bishasha
izo kredi zose rero umuntu aba yifuza kredi wese arafise kredi ashobora kuronka muri BHB. Umuntu wese ashaka kwiteza imbere rero karibu imiryango iruguruye muzohasanga byinshi bishasha kandi bizobateza imbere. Ego cyane. Asante sana, urakoze cyane. Nogira kandi kabazo kabaye BHB iraje imaze gushika abantu benshi barakunda kwanza abantu benshi hariho abantu batari bazi ni gute ushobora kuziganya amafaranga twanje nk'ubu murakoze ko muje ngaha amafaranga yanjye ntabose mubacengera ifo hakirika ikibazo kiragira giti by'ukuri BHB ije nka BHB bavuze ngo ni banke yahe banke y'Uburundi neza cyane nizere yuko BHB ese iracagura cyane n'icagura ubwo ari we wese ufise akazi n'udafise akazi mbega bashobora kubika muri iyo banki yabo cyane rwose. Navuze ibyo bya fond de pension complémentaire biraba umuntu ahembwa ku mushahara kuko ajya amahera aba yibikira ntaheza ngo ariho ikori. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane ni ukuvuga umuntu ku kwezi atibikiye ijya ntegekaniza kazoza aca yari ikori yose kandi ubwo burenganzira leta yarabuduhaye gushika ku 20% by'amahera yawe mu kubikira. Umuntu rero adandaza abadandaza abikorera utwabo abo barafise nabo nyene ngene babika amahera turafise amakonte épargne logement épargne ordinaire barahawe ikaze cane barabika amahera kandi tukabungukira akaba n'inyungu cane rwose. Merci beaucoup. Hasa mugihe kingana iki kugira ngo umuntu ayemererwe kuronka credit muri BHB? Iyo yatanguye kubika amahera twe dusaba amezi 6 gusa urumva ko utanguye abageze kuyisaba bo Jeniyotse yuko twohereza umurongo abanyagihugu bashobora kubaza ibibazo byabo ko bafite ibibazo byinshi ndabizi. Ego umurongo mashobora kubandika canke mukakura kuri 65 amajana 69 amajana 69. Imbere yuko twakira abantu hari akajambo wowe ufise ushaka kugira ngo kuko bagira bakure bababaze ibibazo hari ico wowe usigaje utarabasigurira kugira ngo babanze bacumve baze kubaza ibibazo by'ibintu bumvise. Mucamake twabivuze ni abanywanyi ushobora kwiyumvira ati none abanywanyi wa BHB abanywanyi byari abanywanyi iyo aje kwiyandikisha kuko umuntu wese yoba akora akazi yiyumve ko afise ikibanza muri BHB naho kuba ko mu nzu turafise amakonte tuje tumusigurira tukamubwira tuti mweko mukora akazi wigenga ego tubahe ikonti nyinshi hanyuma rero bamenye yuko ataco muri rero kubika nta mahera tubakurako benshi bagiye mu yandi mabanke uzakora ari amafaranga dutorego twebwe rero nta mahera tubakurako atari kubongerereza nta na kimwe tubakurako ego cyane akabijya ego cyane merci beaucoup ndagushimira cyane turashimiye gose nibaza yuko mwumvise Celestin ibibazo yabajije ati mbega ibiro kwiyandikisha ko mbega nka burya ko hari imikashe n'abari ku kashe baba bari ku mabarabara mwebwe bigenda gute? Urakoze cyane. Hama ikibazo ca Celestin na gitegere neza cyane kugira ngo wiyandikishe hama ashobore kuguhuza na konte yawe ya BHB ushika ku agence ya BHB ari mu gihugu cyose haba i Bujumbura canke mu gihugu hagati mugabo yavuze neza ngo ivyerekeye aba agent nka kumwe kwa EcoCash rero ivyo tuko turategekanya ico bita descente sur terrain tuzogira ico bita sensibilisation kugira ngo dushike ku mihana hama abakeneye ubuhinga bushasha tubasanga iyo bari. Urakoze cyane yari yabajije ikindi kibazo ariko mbona yuko abariko barakura ni benshi cyane tubanza tukakira nk'ibibazo nka 10 hama kugira mushobore kubyishurira rimwe yazi ko byokoroha cyane. Reka rero nakire undi munyane ku murongo. Allo Samson. Bonjour na mahoro.
ego Samson du DJ kugira bashobore kukumva ego 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 cyane ego ego kugira uronke konte hasabye iki mu gihe wikorera ibyawe urakoze cyane Samson ni witagatira baza kwishura ku kibazo cyawe ego uyu akaba yari Samson akabaza ati mbega kugira uronke konte wikorera ibyawe hasabye iki reka turindire abanywanyi abanywanyi bamaze kuba 10 ce twishura ibibazo undi munywanyi ku murongo allo n'amahoro muri bande mutwakuye muri he ego me asante sana urakoze cyane ikibazo cyawe Jean-Pierre ikibazo cyawe ndashimiye ikibazo cyanjye ntabwo icyo bari bataravuze ngo muri ariko ndagenda mu kazi ariko ntabwo muhira n'umufanya abantu no kubona ibishyushye urakoze cyane ndashimiye reka rero komeza wumviriza kubera turafise akaryo uno munsi ko kumviriza ingene dushobora kuronka tukaziganya kandi tukaronka akarusho mu banki BHB ego sawa asante sana urakoze cyane ego asante sana munsi ninza rero ego uyu akaba yari ndashimiye reka rero twakire undi munywanyi ku murongo mukomeze mwakura mwongera mwongika ubutumwa bwanyu reka twakire Anacre muri quartier 10 allo Anacre n'amahoro Anacre gerageza uduze ijwi ego me ego me urakoze cyane ushatse kuvuga ati ku kwezi uhembwa nk'ibihumbi 50 ugashiraho ku kwezi ibihumbi 50 mu mezi atandatu mbega wokunguka amafaranga angana gute urakoze cyane kadagushimiye sawa uyu akaba yari Anacre reka twakire abandi banywanyi hama ibibazo byanyu baca babyishurira biri hamwe ubundi munywanyi ku murongo allo n'amahoro ego Samson ego barakumva dudijwi neza Samson ego ego yo sinaho ikibazo Samson subiramo ego urakoze cyane ndagushimiye ego urakoze cyane Samson reka duhe umurongo abandi sawa n'ibitagatifu agatelefone ka Samson ntatari reka rero turindire izindi apel z'abandi banywanyi kugira ibibazo bashobore kubyishurira hamwe the number one hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the number one hottest radio station in 94.9, baby.
Allo. Namahoro muri bandi mutwakuye muri hi. Ego Jean Baptiste. Ego. Ego. Ati mwebwe muri rirare mbega ko kimwe namwe batubazanira BHB. Urakoze cyane ndagushimiye. Ego. Ego. Urakoze cyane. Ukavuga ati mbega umuntu yashobora kuziganya 10,000. Kundwi urakoze ibitagati. Sawa umusinyiza. Umunyanya atubaza ati mbega 10,000 ushobora kwiziganya kundwi. Urakoze ndagushimiye. Reka twakire abandi batatu hama cyo twicura ibibazo. Cyato twicura ibibazo. Bo reka tubanze twakire abandi banywanyi. Tumaze kwakira abanywanyi bane. Tubanze twakire abandi babiri. Kugira ngo bashe baza batwishurira rimwe hama abakura muze kurindira turacafise umwanya isazi 2:18. Ni Radio Black FM turi kumwe n'abantu baje bava muri BHB babiri. Rikare nakire undi munywayi ku murongo Efaz. Allo. Namahoro. Amahoro. Ego turasaba shiti muri studio nibaza ko ufite ikibazo cyo kubabaza. Manze ndabaramutse manze abashitsi. turakora mu kice Hanyuma bashaka kubabaza aho ngaho kuri kote ubutanga neza umuco ahantu aho haherereye ubw'abafite buharaba. Ego ati agence yo kuri Kotebu iramajahe itumbereye he? Ego hanyuma ikindi nacyo ubu abakeneye nta kontakte utunimero tuzobarondeye kuyo byahizereyo byabatse nawe. Urakoze cyane ati iyo byanse mbega twasha tubaronderera ku nimero iyahe? Ego Urakoze cyane umunsi mwiza. Icyampereza yavuze cyo kubwira ati mbega ameza atandatu na peso turonka inyungu twebwe dukora ubuzima y'abantu. Ego urakoze cyane. Sawa. Umunsi mwiza Efaz. Urakoze cyane. Ego. Number one hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the number one hottest radio station, 94.9. Rika twakire rero Reverie imuyinga. Allo Reverie? Halo. Namahoro? turakora mu kice Ego cyane. Ego me? Ego ku kwezi ugashirako 30. Urakoze cyane ndagushimiye. Umunsi mwiza Reverie. Ego. Asante sana murakoze cyane ikiyo munyoni wa nyuma kugira ngo duce tubandanya ahumera 66 Ego cyane hama mwakura. Reka twakire Theogene Misari. Allo Theogene? Namahoro. turakora mu kice Ego me? Ego hasabye iki kugira umuntu ashoboye kuba umunywanyi w'ibanki BHB? Ego cyane. Urakoze cyane Theogene. Ego. Uyu akaba asante sana ego asante sana murakoze cyane reka tuze duce twakira aba babiri sabye ko turi kumwe nabo baje bava muri BHB turi kumwe na Grace Limbona turi kumwe na Freddy Barutwanayo
basanze baje bavuye muri BHB ngo izi neza banki bafasha kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza bakagufasha kugira ngo usabe credit bikagenda bien niba nzi ko umuntu ariko arumviriza iki kiganiro vrema hamwe yorara atiyandikishije muri BHB muzoze kumbaza tugende rero n'ikibazo cya mbere akomera Samson Ubuto Samson nitwabwa heze ikibazo cha cywatanguye kugira kwagura yabaje ngo credit mbega bayironka mu gihe kingana gute yego abakozi bato bato mbega credit bayironka mu gihe kingana gute abakozi basironka mu bato mugabo abakozi bikorera twabo yego abo twavuze ko dufata amezi 6 abo rero urumva mukuza gusaba iyi ngurane yaje iwacu muri BHB barashika bakabaza ku bantu babijejwe bakabakira bakamuri ikintu bifuza hanyuma bagaca baraba amahera umuntu afise ashobora kuba amaze igihe ariko arayabika hanyuma akaza gusaba ayari munsi yayafise yayabitse muri ico gihe baca tumuha hari imyaka tumuha ko azoyasubiza iyo afise make mugakifuza menshi acarondera umwishingizi kuvuga umuntu avuga ati uyu ni atariha jewe ndiyemeje nzoca ndayariha barakubwira wowe ukagenda ubonye yuko baguhaye intumbero nziza yego cyane asante ibibazo arabifise hajya aje yego twagiye kwita Samson Samson yabagira ati je ndi mu ngagara mbega no kwandikisha yego aho impande ya Kotebu rero ni dufise agence aho impande ya Rond Point iri imbere y'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD n'ahantu haboneka cyane n'ahantu hahora hakorera igipolisi hari ibyapa bya BHB nta muntu hazimira yasuye arabaza ati kwiyandikisha asabwa iki iyo wikorera ibyawe kwiyandikisha muri BHB na gafishe tuguha ukazana fotokopi ya karangamuntu n'udufoto tubiri ugacuza tuja tukwandika nta mahera bisaba ni ku buntu ushobora dukeya konte yawe imwe canke zibiri canke zitatu bivanye n'ico wifuza kuko urashobora kuba ukeneye kuhabika ayo mafaranga ukayabika nka ekanye ukongera ukahahemberwa nk'umuntu ashaka kuhahemberwa konte rero umva ntizisa kubika n'ibihemberwako bisa ca tuzikeya zose ushaka niyo fondo pension complémentaire kwiteganiza kazoza tubuke yindi gira gatatu urumva umuntu ashaka kugira amakonte atandatu yose bivanye n'ico wifuza kandi zose nta kiretse yo guhemberwa ko yoyo iratanga amafrais de compte ibihumbi bitatu umva nayo nyene nkavuna izo zindi zo kubika zose nta mahera tusaba hanyuma hariho noca ngira ko ari wabajije ati mbega hasabwa ngahe kuva ku 10,000 hariho n'uwaje kubaza ati Theogene yabaje ati 10,000 mbega ndashaka kubibika uyu wewe Elifaze niwe yabaje ati 10,000 kundwi wewe n'umubosi hari abika ari musi yayo yakundwi hari n'abiko kwezi ibihumbi 10 kwezi ko yifata azoyabika ku kundwi urumva arahawe ikaze gose yabajije ati urashobora gusaba ingurane haheze amezi 6 ukora mu nzu niho naciye mvuga yuko ushobora kuzana umuntu umwishingizi akakubera mu kibanza mu gihe wasavye ayarenga ayo wabitse hanyuma na kre yabajije ati kugira uje mu banki mbega ukora mu nzu uzokunguka uzokunguka cane we yavuze ati 50,000 ari menshi naho nyine n'umubosi cane turamwungukira nyine kuva ku bice 60% urumva ko ari mahera menshi ukira honye urumva rero bo hako mubakata amafaranga mwebwe nimwe mubungukira urakoze cyane ko kakabijya Samson yabaje ati bashiremo education na cash ati baze barabika babikura nk'ahandi nk'uko Fulani yabivuze kandi n'ubu nibaza ko yoca amusigurira kandi bisanzwe nibwo
nibwo buhinga bushasha twabazaniye Yego. twababwiye yuko tuko dukora bwa mbere na EcoCash kandi murazi yuko abenegihugu benshi bakoresha za EcoCash rero ubu birashoboka ahubwo twagira dutumire abariko baradukurikirana baje ku ma agence abegereye ya BHB buguruze konti zabo hama bashobore kubahuza n'ubuhinga bwa EcoCash kugira ngo bazoshobore kubikura amahera bakoresheje za telefone ngendanwa. Ikindi naco nari mikashi ni vuba tuzobazanira BHB ikash abegere mikashi. Yego cyane. Freddy ndamubara ikibazo ko atakibaje. Urumva uvuga ati aho kuri ibyo twabazanye kuko ibyo twabazanye kugira ushobore koroherwa mutora amafaranga hafi ahabegereye. None nkabaza nti none Freddy batoye amafaranga ahabegereye. None nk'ubuje no genda kuguruza konti. Uwo munsi nyene mbega buca bampana ikash na ikash bacanye na ndayitwara ni kuvuga nkashira ko amafaranga ubwo nyene citse mu yana cyandaya rutsira na ikash na EcoCash ariyo ikash ni ikash murakoze cyane reka bandaye gutwishura ibibazo byahenze birahera Jean Baptiste Muruyaga yavuze ati mbe twe nk'umushaka kutuzanira ishami ngaha Muruyaga ivyo rero nibaza ko arico turiko turiyumvira nyene yego cyane mugabo umwanya tutarashikana Muruyaga yo zarasimba akamanuka ibona ngaha kuri kote busikura akatora amahera yiwe yayabitse Elifaze yabaje ati biti mu bicumi naho yavuga ko ibintu bicumi ko twomwungukira cyane yabaje aho iherereye namaze kuyivuga ishami dufise kuri kote maze kugishishura yabaje telefone kubaza ko hamwe afise icabazi ni 22 iroroshe nibaza ko yoroshe cyane gufata 22 nibaza ko baba yanditse ego na reverie yabaje yuko ubitsa amahera 30 yuko yoronka bakata ayangana gute cyambere kwanza nta mafaranga babakata nta mera tubakata kuko mu kubika twabwiye ko tubabikira ahubwo tugashira ku inyungu gusa iyo nyungu tuba tuko turashira ko ageze kuyitora aratanga ikoti ya leta y'ibice 15%. Ati inyungu atoye mu nyungu mugabo urumva ko ntaheza ngo abone nayo bakuye ko abari make cyane gusumba yatwaye yego urumva rero kubera reverie ari muyinga zarasimbira ingozi turafise hishami yego hariho Theogene rero umusare yabajije ati hasabwa iki kugira umunywanyi wa BHB hasabwa ko ufise amahera ubikaye kuko wumva kuza kuguza konti ku buntu uzana ayo mafoto gusa ni ku buntu amafoto bawifotoje gusa urumva mu bisanzwe amaze kubika gutangura kubika ni haba yitwa umunywanyi yesu umunywanyi cyangwa gusaba cyose tumufata nk'umukwe turamumviriza cyane ego tibetse yuko twashobora guha umurongo abandi nimero ni 65 amajana 69 mugaca mwakura mukabaza ibibazo byanyu na cyane cyane umunywanyi ku murongo reka tumwakire allo n'amahoro cyane murakomeye ninde ego Jean Baptiste muri sud mbega nta hantu hariyo mu nzira za Kanyosha na Musaga hoba hari agence urakoze cyane Jean Baptiste ego merci beaucoup urakoze cyane reka tumushimire Jean Baptiste hama hakaba hariyo n'abarungitse ubutumwa bwinshi cyane reka mari nakire umunywanyi yego
Allo? Ego namahoro? Muri bande mutwakuye muri he? Antoine ego? Ego cyane? Ego? Ego? Ego cyane? Ego? Ego cyane. Ati umuntu afise ingwatsi akafise titre ya parcelle mbega ashobora kuronka credit. Urakoze cyane Antoine. Sawa. Akaba ari Antoine reka tubandanye twakira abanywanyi ku murongo. Yego 65 amajana 69 amajana 69 mumse ko turi kumwe n'abaje bavuye muri BHB baje kubabwira ingene mu kwiteza imbere ingene mushobora kuronka ingene mu bika amafaranga byoroshe ndetse mukaronka n'ingurane turi kumwe na Grace Nimbona hamwe na Freddy batungwa barutanaye neza cyane turabakira ku murongo wa telefone. Allo? Oui. Namahoro Celestin? Ego baza twumve. Ego. Ego me. Ego cyane bacishuye. Ego me. Ego, urakoze cyane Celestin? Ego namwe musubiza. Murakoze cyane. Ego, Celestin akabaza ati mbega umuntu afise umuntu wo hanze ashobora kumurika ko amafaranga acishije kuri iyo konti aba afise. Yego. Ego, turafise undi munyanya ku murongo. Allo, Ezira Gasekebuye? Ni sawa cyane, murakomeye namwe? Ego me. Ego. Wahatoye umunyamugisha. Ego Nezira Mugasekebuye. Oui. Ni bon mta. Ezira. Gira kwijambo baze utubazo twakugira dushobora guha umurongo abandi. Ego me. Ego me. Ego me. Yego. Ego. Ego. Ego miliyoni 10. Urakoze cyane. Wowe rubaza ngo mbega ashize miliyoni 10 akamarayo umwaka wose muri banki. Mbega baba bamaze gukura ko ama pourcentage angahe? Ego. Urakoze cyane ikibazo bagitahuye. Ego heza gikwe. Ego cyane. Mirongo itandatu na gatanu amajana atandatu n'icyenda amajana atandatu n'icyenda. This is Radio Black FM. Mumse ko turi kumwe n'abaje bava muri banke BHB akura kuri 65 kugira ngo twakire umunyoni ku murongo wa recommanded basome message ko ndabona abari barakura ni benshi kandi turasoma message abari abarungitse bamukorongo nitwa Bukuru Audace hamwe ikibazo canje niki mbe n'abanyeshure baremerewe kubika amafaranga yabo muri iyo banki BHB murakoze. Ego hama undi arabaza ngo agatondo keza ngo jewe nakadifise umva noronka amahera gute. Urakoze cyane ndabushimiye. Felix na mwaramutse cyane nitwa Renova nifuza kuziganya nkoresheje BHB hasabiki mbega mwungukira angahe mu kiringo kingana gute?
icyo bacishuye ego reka nkomeze kubasomera message ngo ni David akumubone n'ugura karadiyo nyene musubiremo ibya BHB ndumva kare urakoze cyane urihanga tuza kubasubiriramo ndabona bariko barakora ni benshi mwaze mwihangane ngo mwaramutse Ahmed na Bashiri hamagara BHB ndumva yabagendeye ikibazo nije ko umusekirite wo muri vigile Burundi membegwa mu muco byo kunda ko mpindura nkaza muri BHB asanzwe membegwa handi arabaza ati mbega jewe vyitwa Felix ati jewe byo kunda nkayembegwa muri BHB mvuye handi undi nawe aravuga ngo ndabaramutsa abashitsi ndababaza nk'abaje bakora ntibaronye amahera ashika ku 10,000 niyo bitsa kuri konti mbega ikarata ya konti ukagendana aho ugeze hose ubikuza barabaza yuko muba mufise diya karata za konti mbega aho ushitse hose bashobora kubikuza amafaranga yawe karate sezame amira ntituzokongera kudiniza amahera yacu cyane babajije ko Jean do Kamenge ego turagushimiye cyane ariko barakora mwihangane ngo bite ndireni mukinanira hama n'abaryo bijana uribikira wobibika ndamukiriza abo bashitsi ijana ushaka kuvuga 1,100 cyangwa ushaka kuvuga nga sinawe message yawe neza undi aravuga ngo bitendi Eric kumutakura mundamukirize abatumire ikibazo canje ni iki mbega amahera muhera ko kwakira mu kubika nanga bari bacishije ni 10,000 ntihenze ego hama baravuga ngo bite kuri Black FM ndamukirize abo bashitsi twaronse hanyuma ikibazo mfise mbe mukuguruza iyo konti udafise akazi nanga ni kuguruza konti hanyuma hoho baraguha kredi mwayo mezi atandatu atakazi ufise ndi Edouard Mutangano Edouard Mutangano barabaza ati mbega boguha aga kredi mwayo mezi atandatu atakazi ufise uyu ni Edouard abibajije ndabandanya kwasomera message abakura mwihangane ngo ndabaramutsa ndi Antoine ramutsa abatumire akabazo kanje mbega umuntu mutoyi ashobora kubika nko ku kwezi angahe hama je numva dutera tuje imbere kwezi BHB yaje hageze mu gutera imbere reka nkomeze kwasomera message ngo nimubona Emma ngaha mu buterere nashaka ndababaze ko numvise ko bafise agence ngaho kuri Kotebu yoba iherereye amajahe neza na neza ico bacishije kwiyandikisha ndashaka kubishura hari nyene kuri Rompwe hari uraraba iburyo bwawe uvuye muri ville kuri Rompwe ya Kotebu uvuye muri ville uraye iburyo bwawe ubona BHB banihenze ego reka manenda asomera message someze ibiri gusa hama tubishuri ibibazo mbona bibaye byinshi ngo mwaramutse ndamukiza batumire ikibazo canje kigirira giti kugira baguhingurane y'inzu biba byagenze gute hoho muvuze ko ubitsa amahera urunguka donc nyungukira ni gute yunguka ni kubice bimeze gute iyo bitse ni kuvuga ashatse kuvuga ati jewe mbikije amafaranga mbega yunguka kubice bingana gute mu gihe kingana gute urakoze cyane ntivuze izina reka nkomeze ndabasomere message imwe gusa hama cyo tubandanya ngo bite ngo ndabaramukije ndababaze mugurura konte kurangahe ni kubuntu ego nibaze ko message twanze tukishura izo message nayo mapega ibibazo byose babajije hama tugaruka tukakira abakuru yego na cyane Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the #1 hottest radio station, 94.9, baby. yego akomera bariko baravuga ibibazo ni byinshi abifise hajya birahari twagiye kugira ngo bishire ibibazo ego cyane yego Jean Baptiste Muyaga ati mbega uja mu Kanyosha ahantu hari agence ego birahari cyane urabona ugiye mu Kanyosha uraca impande ya Semseka ku bafu naho hari petit seminaire ubandanya rero ukajabuka gatoyi wenda nyirya barabigenda mukinanira ego cyane uraba inzu yobigira nka gatatu mu bafu bwawe utera uja mu Kanyosha
kanyosha ntihajya rero hariho ibyapa ni imbere yaho hari sitasiyo haroroshe cyane wowe upfa kuraba hejuru gusa ushobona BHB ahariye Antoine rero muravya yabaje ati ufise ingwate atakazi ufise aturaronka credit yego cyane aha rero Antoine ndamwishure mu kuronka credit bararaba ingene uzoyisubiza umuntu rero afise ingwate ntidushobora kwakira iyo ngwate tutabona ingene azoyasubiza ati amafaranga mbega tuzarinjira ku kwezi ni kuvuga afise ingwate acabereka n'ingene azozarira ayo mafaranga yego cane ibisanzwe twebwe BHB ibishaka kuraba wowe nimba usabye ideni uzobisubiza gute ingwate siyo ishira kwijisho kuko ingwate bari kwawe twebwe turaba ingene uzosubiza ayo mahera rero umuntu yobanza kurondera akazi kugira ashobore gusubiza iyo credit cyane Celestin rero yagira ati abikorera utwabo boronka ingurane cyane uwo hariho n'ingurane twazanye yitwa Vyaturira amatafari yego ayisubiza mu mezi 6 hanyuma ni kuri ibyo twita to 2%. Ibice 2% ni ukuvuga yuko ari credit zihutse kwiyungunganya urabona abajya baronka abana ku ishuri cyangwa iki kintu cyihuta ukeneye amahera uza gusaba rero credit Vyaturira rero bisaba ko uba uhahembegwa muri BHB urumva rero hari witwa Celestin yabajije uko nyene urane ikorera ibyiwe arayironka cyane kuko twabwiye yuko hariho abadandaza bikorera ibyabo baraza bagasaba urane uko babyifuza Celestin yabajije n'iki yego yabagira ati umuntu ari hanze arashobora kukurungikira amafaranga cyane rwose reka ico ndacishure yabajije ni umuntu ari hanze arashobora kurungikira amafaranga murazi yuko reka twibutse abariko baradukurikirana ko ava yuko BHB ivuka hambere yitwa Fond de Promotion de l'Habitat rero nta n'umwaka uheze BHB ivutse rero turiko tuza ku muvuduko ubwo buhinga ubwo buhinga bushasha rero turiko turabazanira duhereye kuri Eco Cash n'ivyo byo kurungika amahera uri hanze kugira ngo ashike muri konte y'uwo munywanyi muri BHB ni vuba turiko turabitegura imbere y'uko umwaka uhera bizoba bishoboka yuko abanywanyi bafise amakonti muri BHB barungikirwa amahera avuye hanze urakoze cyane urabona nibaje ko yabajije ko ushaka kuyakurungikira akoresheje Eco Cash hanyuma ugacururiza kuri konte yawe muri BHB Jenoside ko ibyo byoshoboka kuko kubera kuri Eco Cash hariyo abo hanze bashobora kubika amafaranga kuri Eco Cash akoresheje Eco Cash birashoboka cyane mugabo ashaka yuko bayarungika direct kuri konte yiwe ubwo buhinga nibwo turiko turategura mugabo vuba navyo bizoshoboka cyane hari Ezira Gasekebuye yabaje yuko umuntu ashitseho miliyoni 15 canke zirenga canke ziri munsi gato yuko ati mu mezi 6 umuntu aba amaze kuronka inyungu ingana gute twebwe turatanga inyungu iyo wibikiye gushika ku miliyoni 25 kungukira ibice 6%. Rero turamuharurira bivanye n'amahera umuntu yabitseyo inyungu irafise ukuntu igenda iduka cyane Rodasi yabaje ati n'abanyeshure mbega baremerewe kubika amafaranga cyane gose twabwiye yuko umuntu wese afise amahera mu mufuko ayemerewe cyane abitwa Renova yabaje ati mbe mutungukira ibice bingahe ibice 6% nabivuze mugabo uzanye menshi gusumba
ibice biraduga hanyuma bijya bya fondo pension complémentaire bigera ku cindwi numva ko sico kimwe yabaje ati mbega Felix yabaje ati mbega byokunda ko mpembegwa muri BHB ko yahandi birakunda cyane no kuvuga aho akora arababwira ati jewe nahinduye banki yo guhembegwamo nshaka kuzoza ndahembegwa muri BHB muri ico gihe baca barungika amahera muri BHB mugabo aba yaje muri BHB kuguruza ikoni azoshikirako bageze kumuhemba rero urumva bazoshaka tumbereza muri BHB biroroshe rero Amela yabajije ati mbega aho umuntu ashitse wese ashobora gukoresha carte nivyo narimejeje kuvuga muri rwa rukurikirane bw'ubuhinga bushasha turabazanira muri BHB rero turiko turabitegura mu misi iza abanywanyi ba BHB nabo bazoshobora gukoresha za carte ngendanwa kugira ngo bashobore kubikura amahera yabo baciye kuri vya bimashini bita ATM canke isheto ivuba cyane murakoze cyane ibibazo nyoze ko byaheze sinigeze ko Edouard yabajije ati afite atakazi yego n'undi yabajije ati mbe umuntu muto ashobora kubika ngahe twavuze ko guhera ku 10 yego cyane ayo mahera kugira yunguke vuba na vuba kuko munsi ya 10 usanga ari dukeya cyane yego Emma Buterere nawe yabajije ati BHB kuri Kotebu iri majahe tuvuze ico twacishuye kugira baguhe credit logement baguhe credit yo kubaka ati wironka gute ati tona ngahe kuri karni abitsa amafaranga tuwo twamaze kwivuga ni guhera kuri 6%, hanyuma kugira baguhe credit yo kubaka uba ufise akazi ufise ingene uzoyishura hanyuma credit yo kubaka irasaba ingwate ikintu cyose cyo kubaka canke ngo itongo iryo tongo riba rifise titre birasaba kuri riba rifise titre kugira ngo wubake ikintu kiri mu mategeko cyane rwose kuko twe turafise abainjeniyeri bashaka kwitaha bakaza kuraba bakaguha impanuro bakakubwira bati aha hantu n'ubwo ngo wubake haranyika canke hameze neza bati inzu naho kuyigura urazinzwe yubatse hijanye n'amafaranga muraherekeza n'abanywanyi banyu abakiriya banyu mukabaherekeza mukaraba ko ivyo baguze kweri ari ibintu bizobafasha muri kazoza cyane gose cyane murakoze cyane bakaraba nuko niyo nzu nimba baguhaye ideni ryo kubaka iyo nzu itarahera bakagufasha ati sabira indi deni ubandanye bakakongera kugira ngo utebe uheze murakunda abatangi banyu ego ibibazo byaheze ibibazo byaheze akubera kandi n'umwanya ukatujanye tugeze igihe cy'isaha 2:50 ikiganiro gerera igihe cy'isaha 3 ikiganiro Good Morning bumvise ko abantu turi kumwe na bamwe mu bantu baje bava muri banki ya BHB harimo Grace Nimbona na Fredy Bartonayo na Grace Nimbona turashimira cyane ko mwaje kuturaba ariko muri uyu mwanya dusigara ariko twacari kumwe ego akandi kajambo nkamwe kongera ku byo mwavuze kugira ngo abantu batahure neza cyane rwose kubera ndabona apele ni nyinshi n'amamesaje ni menshi ntitwabishobora muri iyi minota 7 dusigaranye ariko nibaze yuko mwamufise akandi kajambo mubabwira kugira bashobore gutahura BHB niki bashobore gutahura abataraja yuko bahomvye koko ku bintu biriko muratuzanira ibikorwa dukora BHB no tumirira abantu bose bariko baradukurikirana abantu baba bataragira fond de pension complémentaire ko umaragasa bakiyandikisha dusaba abantu baba bahembwa umushahara nababwiye kugira ngo agahombo ntikabandanye ajya amahera bahora babika batangira kukori bibikiremo yayandi leta iduha ku burenganzira ko nababwiye ko gushika ku bice 20% hari ikori ico ni ikintu gikomeye cyane twobwira abantu bariko batwumviriza abanywanyi kugira bagikorere ko bareke guhomba hanyuma bacike abanywanyi baze
batwiture batubwire imigambi tubahe amakredi batera imbere. Ego cyane muri ngaho kugira mushobore kuduteza imbere cyane rwose. Ego je ndabona umwanya uri kuragenda n'amapeni menshi abavuga twase kubitaba twashobora muri minota isigaye tugatora apere zibiri gusa kugira twishuri ibibazo apere zibiri gusa mwakure kuri 65 amajana 69 hama bace babishurira. Yego nacyo minota ibiri gusa. yego Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the #1 hottest radio station in the South, 94.9 baby. Allo namahoro. Ego muri bande twakuye muri he? Ego cyane tugakwijambo umwenga tujanye. Ego me Murutana BHB itumbereye urakoze cyane. Ego reka twakira undi munyanya amacho bishura hamwe. Ego turacabakira ku murongo wa telefone. Allo namahoro. Ego muri bande twakuye muri he? Ego me urakoze cyane ndagushimiye. Reka rero twakire undi munywanyi cyo dukoresha iminota ine gusa yo kubishura. Ego reka twakire Anatole. Allo namahoro. Ego duga kwijambo Anatole. Ego me Ego 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 wowe batati umaze gushika hanze mbega wabandanya ikoresha iyo konti yawe wuguruje mu Burundi urungika ko amafaranga. Urakoze cyane nshuti yanje. Yego urakoze cyane. Je nibaza yuko twogeza hahama bakishurwa. Niko bayubaye arabajije ati mu Rutana mbega BHB itumbereye he? Umuntu ari mu Rutana nibaza ko yogenda Gitega hafi ashobora gushika hafi. Uri kumutakura yabajije ati banki mbega irakorana na INSS na mituweli. Ego cyane BHB mituweli na INSS n'abanywanyi bacu bose bakora muri INSS n'abantu bakora muri mituweli n'abanywanyi ba BHB bafiseho amafondo pension complémentaire abandi barahembekwa abandi bafite amayiparanye. Ego Anacre arabajije ikibazo ati umuntu ari hanze arashobora kubika muri BHB mbega nzi ko twari muri show twacishije reka tuyisubiremo. Twavuze yuko tuje ku muvuduko kuko tuzana ubuhinga bushasha ku banywanyi bacu bo muri BHB. Ibyo rero tuko turabitegura vuba cyane imbere yo ku mwaka uhera abanywanyi bacu bazoshobora kuzohaboneka hanze cyane bayarangira konti yabo bari mu bihugu byo hanze. Wewe uvuga ati bizoshoboka mu minsi vuba cyane. Ego cyane. Reka nsome message imwe ndabiri ko twishura ngo biti n'amahoro nkukeneye kwaka ingurane nkaye kudandaza yo yaka yuko amaze kubika amafaranga. Ngo ubushaka kwaka ingurane yo kudandaza mbega yo yakaruko yamaze kubika amafaranga muri BHB. Ego twebwe kugira twizere umuntu urabona umuntu adandaza nta kindi aba yatweretse ari azanye umwishingizi ashobora kuronka amafaranga atarabika. Ego cyane tukamuha nawe akagenda gutanga urwo rudandazwa akadandaza. Mwaje hageze. Ego reka nkomeze kubasomera message mwananje di ibururi murakoze cyane none mukora imisi yose kuko jewe nagomba kwasimbira dimanche nze niyandikishe nongere nziganye utwumfise. Kwa Mungu harakora ibanki canke agence. Nibaza yuko aje akuguza konte kubera iba yuguruye baramuha fiche akuzuza hanyuma iyo konte yo bakayitreya barashobora no kumutelefona bati wewe twaguhaye nimero zinizi
yatumaze gutaha. Birashoboka. Birashoboka. Urakoze cyane reka dukoreshe umunota umwe usigaye ngo n'amahoro ndi Claude Mukanyosha kujya mbere kuri budafise akabazo none nk'umuntu afise 100 yoronka ingurane mu ntinyishu 100 yabibitse nibaza yuko nkaho bivana n'ahakora ari umuntu akora ku kazi tukabona yuko afise uburyo bwo kwishura iryo deni ntibashaka kureka kumuha ideni. Ni ukuvuga rero yuko iyo 100 naho utanabifise uraza gusaba credit muri BHB baraguha ideni gusa uravuga ingene uzoyasubiza ukatwara amasezerano y'iryo deni bakagusinyira ku kazi bazora gukata ayo mahera yo kuri iryo deni. Nifise akabazo none nk'unye mwaje mutubwira ati ngiye twabaze n'ibishasha hari abantu benshi batabyumvise hari abantu benshi bashitse twatanguye ivyo bishasha mushobora mukatwibugiriza abanyanyi bacu bishasha kagakemanyi nyene kamwe katuryoheje n'abashiri cyane akumera baguse kuri e-cash na eco-cash kugira ngo bavyumve neza. Mwakoze cyane reka dusigurire ariko baradukurikirana yuko twabazaniye bishasha BHB e-cash. BHB e-cash twababwiye yuko ari izina ry'ubudandaji cyangwa no commercial izoba ihurikiyemo ubuhinga bushasha buzotuma abanywanyi ba BHB cyangwa n'ababyifuza kuba abanywanyi ba BHB bashobora kubika no kubikura amahera yabo bakoresheje za telefone ngendanwa batarinze gushika ku ma agence abegereye. Ivyo rero bishoboka bakoresheje eco-cash abafise ama carte SIM Econet barashobora kuyinscriva kuri eco-cash hama bakaza kuri BHB kwiyandikisha kugira ngo bahuze konte yabo ya eco-cash na konti zabo afise muri banki. Aho rero bizoca bishoboka yuko bashobora kubika no kubikura amahera bakoresheje za telefoni zabo ngendanwa kandi ivyo n'akarusho gakomeye cyane kuko bituma bagabanya ingendo barunguka n'umwanya kandi amahera bayakoresha aho bashakiye n'inyuma y'amasaha y'akazi bashobora kubika no kubikura amahera. Asambiri z'ijoro ni kuvuga ndashobora kubika nkabikurura asambiri z'ijoro. Yego kubatavyi ingene ibiharuro bafyonda mu kwinjira muri e-cash bakoresheje eco-cash bibabwire yego reka mu camake tubasigura ingene bigenda. Ufyonda akanyenyeri 444 akadirisha mu gifaransa ni 444 hama ucuja kuri menu ya eco-cash uca winjiza akabanga ariyo code pin hama uja kuri menu ya eco-cash irimwo donc ivyo bita ama option menshi uhitamwo igiharuro 6 kugira ngo ubone ico bita le service bancaire hama haje le service bancaire ukeneye gukura amahera yawe muri konte uyashira muri eco-cash yawe uhitamwo igiharuro 2 wisemwo igiharuro 2 haca haza iyindi menu igusaba kwinjiza amahera ukeneye gukura muri konte yawe uyashira muri eco-cash.